umuziki bamasinzi inyuma yaho ushikirije ivyo onya abarimvyi bagiye batandukanye nabonye baravuze ati je Paulin vyagenze ukuntu je nashoboye kumuhuza naka nije namuhaye collabo ya mbere wavyakiriye gute wari uri kurabira uzi n'inguvu wowe warakoresheje ababwira ntakubesha ntaje nkurikirana ntarivyo nkikurikirana hariyo vyinshi ntakurikirana ngene byagenda abiganiro vyinshi aparama vyabaye nagumabona batakinga ntarivyo nigeze nsoma nari muri vacances nangiye kuruhuka okay ubu rero uragarutse twitege yuko basi tuzokubona bigarutsemo nta na kimwe n'ukuri nta na kimwe ngiye gukora Paulin umuziki nawuvuyemwo reka nibandanize business zanje Paulin hari abantu bashi bibagije yuko maybe bavuganye kubera ishabo vya vrai n'ubu birakomeje ni decision nafashe niyumviriye naravyumviriye cyane gose Paulin abandi baririmbyi b'abarundi bari bakwiteze ko vyinshi turetse kumbure bataribwira bakuvugana kuko ibikorwa vyawe nibaza yuko uburundi n'abarundi baba hanze babikurikiranye babibonye ndazi yuko wakoze vyinshi cyane wanashaka mu bijya biteramo ndetse no kuvuga no kuvuza indirimbo y'umurundi muri boîte kayumvisha abanyamahanga ko bari muri P Club urazi ko ari ibintu novuga yuko navyo nyine ari gufasha muziki ubone kushatse ni boîte yiwawe ushaka uvuga ati DJ ntutosere kuvuza nta ndirimbo y'uburundi nkeneye kumva muga urazivuza none abo bobo ataco boba barakoze kibi kuwe kibagwa mu mporero nkuko bavuze piteze yuko bari shavu ni mu mpereza z'umwaka umwe canke imyaka ibiri entre tahaza abandi bazogira ko mwarumvise ko benshi bavuze yuko ataco namari umuziki w'Uburundi ataco namari igihugu urumva turindire basi nabandi baze babikora nimba bavuze gutyo seke barafise abandi bazobikora nibaze babikore basi none kubera iki ufise ibintu byinshi wakoze kandi n'ubu kibikora kubera iki wo twagwa n'amajambo baba baravuze utokora nkuko wasanzwe gukora we nka Paulin cyarakozwe nkuko bavuga ntawushobora gufuta histoire yabaye ikintu cyanditse n'igifuto byarabaye abashimirana bashimire sinabikoze hariyo n'ibindi byinshi nkora ntabikoreye abantu nimwe tuvuga tuti twe turemera imana nizo bidushimira abatashimye nabo n'ingorane yabo hanyuma tubandanye ko nabonye hatanguye umuziki nabonye hatanguye kugenda mu bintu byo kutubahana hanyuma mu myaka ngezemo abana bakuze kubona ngo ndiko ndaterana amajambo nabajya abana n'ibintu nabonye ko bidashoboka abantu benshi cyane gose kandi bakuze kandi bubaho banyubaha reka ngume fise ico shubahiro uri kumanukana n'abana abari basanzwe bakunda integuro ya evenement ya Crystal Event ni benshi cyane novuga yuko bobo bashikiriza iki kuri no mwanya eske hazoba hari ibiteramo bizotunganya na Crystal Event mugabo ntibiti bigoba barundi mugabo bikaba byatunganyije na Crystal Event ibiteramo bya Crystal Event bizobandanya kuko Crystal Event ni société événementielle hariyo abampa akazi gutegura ibiteramo byabo canke guhanyisha amaprodi yabo ivyo nzobandanye ndabikora na happy people kuri bonanizoba niyo yonyene ndiko ndategura ubu wavuze yuko umenye ko tamuririmbye umurundi azoba arimo none ni bose najana amazina ya bamwe mu baririmbyi decision yanje ndabibasavye Paulin ni decision nafashe niyumviriye kandi nafashe n'umuryango wanje twaravyinka nta muziki nzosira gukora donc umuziki urimwo zina murundi wese apana zina murundi nta muziki nzosira gukora tout simplement uzobaze Dramatine uzobaze ba Christian bose n'imiziki twakoranye yose nabwiye abaririmbyi bose ni mufata imiziki yanyu misubirane warayihevye imiziki mwakoranye yose nari basubije ati ubuherutse ku munsi w'ejo no twabonye indirimbo yes ego twazosha umwanya no twabonye indirimbo sinokurarana yagarutse kuri YouTube ya Double J abantu benshi bariyumvira ati ya audio bariyumvira ati vyagenze gute mu gihe tunzi yuko Paulin yayibaninze nibiki vyagenze gute nakubwiye je mvuye muri vacances navyo nakurikiranye uno musi nyene indirimbo bari basohoye bavuga ko bariko barakudisinga uko bivuga ko bakuvuzemo urako no masanamu harimwo ishusho yawe no musi nyene indirimbo yamaze gufutwa kuri YouTube navyo ivyo bintu byo bari ivyo nyene niyo ndimo nayo naravye naniyo numvirije Paulin please Jendagiye nari muri vacances nabiye mvuye muri vacances ikibazo ca nyuma no musi nyitwa kandi amasanamu tubona Double J na Kiriku bitavye ubutungane yo bari wabahamagaje canke ni wa mu avoka wawe ingona koko yari yasana nivyo navyo nzi nukuri kw'Imana Paulin abantu bose bakeneye kumenya ukuri kuko baragukunda bakeneye ukuri ntazi nk'ibyo byose navyo nzi murakoze yes urakoze cyane nzira ko tuzokurondera basi mu nyuma hamushoboye basi kuduha umuco ukwiye oya nta interview zose urakugira n'ibindi abigize kubera mwebwe urakoze